Kimwe mu bibazo nkoramutima abarongozi bo muri komine Isare intara ya Bujumbura bashikirije icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Generose Ngendanganya kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 8 Gitugutu umwaka wa 2025 ni ikibazo c'amatati y'imbibe hagati ya komine Isare na komine Muramvya yo mu ntara ya Gitega. Kurikira uko vyifashe n'inkurikizi biriko bitera mu bene gihugu. Nk'intambamyi bishobora kutubera ibariyeri kugira ngo ntiduhave dushikira ku rugero twifuza, navyo nibi mbere no kwita ko arico gikomeye cane ni iyubahirizwa ry'imbibe zigize ikomine ya Isare zitariko zirashirwa mu ngiro. Ikomine ya Isare ihanuriwe na komine Muramvya iri mu ntara ya Gitega. Nk'uko itegeko ryaciye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka rikongera rigaterwa ko umukono na nyabishoboye umukuru w'igihugu ryerekana imbibe zigize intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakatiye riri amvigero no muzi twegere turafise intambamyi iri hagati ya komine yacu na komine ya Muramvya ku ruhande rwa zone nshasha yitwa Kirama, aho hariho imitumba ibiri, umutumba witwa Kavya n'undi witwa Gatebe. Ni harya nyene nijya mitumba ishikira harya nyene Bugarama mukunze guca kuko itegeko ryerekana neza yuko urubibi rwa komine igarukira ari rya barabara rigenda mu Kayanza, uje kurigenda Igitega naho uragenda gato ugafata kurigenda mu Ryarusera, bisigura ko kijya gice mubona kirimo Bankobu, hajya hari Mercedes officiel n'amahoteli atandukanye. Itegeko rivuga yuko ari muri komine Isare, ariko rero abenegihugu baba muri kajya karere ndetse uracumanuka kugenda ahantu hafise uburebure burenze ibirometero 2, hariho abantu biyadukije bariko baraca imbibe uko bavyishaki, imbibe zinyuranye n'itegeko tubona ryanditse muri rya bwirizwa ryatewe ko umukono na nyabishoboye umukuru w'igihugu. Abantu rero nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka hariko haratera ndetse hariko haratera guhagarara kandi harashobora gutera n'umutekano muke kubera ko abanyagihugu baho ntibatekanye. Abanyagitega bavuga ngo muri abanyagitega bakabatwara uko bishakiye, natwe tukavuga ko ari abanyabujumbura. Abantu rero nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, turazi ko amategeko ari mwebwe muyatora kandi mu vyo mujejwe turazi ko harimo kugenzura ibikorwa leta ikora nuko amategeko mwatoye ariko arashirwa mu ngiro. Twashaka kubasaba nyakubahwa cegera ca mbere mugende mutuvugire kugira ngo ico kibazo kive mu nzira, kuko aho bigeze twebwe byaraturengereye. Mfise igisabo ni ku nzego z'igipolisi. Nk'ubunye hariho amazone yaje mashasha muga yaje ava nko muri Muramvya nk'iyo zone ya Kirama, ico kimwe na zone ya Rusera, aho habayemo ingorane usanga udashobora gukorana n'abapolisi bari hariya kubera batwagwa mu yindi komine. Nk'ubu nanze nk'akarorero hari umuntu bavuze yitavye Imana, hanyuma tugomba kugira constat ndarondera abakomiseri bo ngaha bacavuga bati ibyo ntitubijamwo, rondera komiseri w'Umuramvya. Ni ukuvuga inzego z'igipolisi ziracari ku ndinganizo ya kera, bica bitugora rero ahantu dusanzwe dutwara novuga ni administrativement, muga mu gipolisi tudashobora gukorana bavuga ati batwagwa hanze. Ico bijana n'izi ngorane nyene bavuze z'imbibe, aho abanyamuramvya bashize ikamba yo gutoza amafaranga bayishira kuri teritware ya Isare, hanyuma mvuganye
n'umuseke w'Imuramvya acambwira ati amahera yose yinjira mu gihugu, mbere haragera n'igihe turafata n'abapolisi tuvanye no mw'isare dushizeho urumva yuko ataco twashobora gukora kubera umupolisi wahariye Imuramvya nawe yaca avuga ati mvira mu karere. Ni ukuvuga ivyo byose bica bitera ingorane mu gihe tudashobora gukorana atwagura n'ubundi mugabo. Rero nk'uko babivuze komine y'Isare isanzwe ifise ingorane nyinshi z'ubutunzi, aho naho tuguma tuvugana nabo ntibarota umengo bokoraho iyo kama, kandi natwe naho twojana n'abacungera umutekano baca batwirukana bakavuga bati muje kutuvogera, murakidufashe dutore umurongo, murakoze cyane. Hanyuma bariko baravuga ivy'imbibe zaho ngaho haruguru kuri Muramvya, ikibazo nkoramutima kuri komine ya Isare, ariko nizere yuko nk'uko mwari mwabitubwiye abaturongoye mu ntara bazokorana hama bigatora umurongo hakiri kare. Kuba duhombye amahera menshi yo kwinjira mu iterambere rya komine, igihe vyoguma bimeze uko mfatiye aho nyene ko muvyo mujejwe hari ivy'imbibe, ibijanye n'imbibe namwebwe muraraba ico mwokora ku rwego rw'aho Muramvya. Ni ukuvuga nk'uko bavuze ibijyanye n'iby'igipolisi ko tudashobora kuba turigenga n'amagara y'abantu atatwarirwa muri district ya Muramvya. Ivyo rero navyone ugasanga ari ibikitugora kugira ngo batwakire. Ubu tuboneka ko umenga turi abantu b'intabwa. Ikigira kabiri ni ikintu kijanye n'ifumbire. Twebwe ifumbire tuyandikisha kuri posta iri Bugarama. Tugeze kwiyandikishaho kuko muri zone Kirama ntituraronka uko ifumbire ishobora kuhaboneka. Ubu rero zone Bugarama hamwe mbere n'urongoye ikomine ya Muramvya yavuze ko abantu bo mu mitumba yagiye Bujumbura batazigira baronka umwavu, kandi natwe aho turihira ngaho Bugarama nyene. Banyakubahwa twagomba tubasabe, birashoboka ko hari igihe muzosimbira Muramvya nabone gukoreshaho iyi nama nk'iyi, muzodufashe batworohereze amahera yacu twatanze yo kugira ngo turondere agafumbire. Mu kwishura kuri ico kibazo, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yagize ati ababijejwe batuza kubibatangira mugabo nyako nyene arakagamba katari bose kandi arafatanya kandi n'amasoro n'amatike nayo ubundi ntangwara zarimo kuko amategeko aratumwa. Twatwara mu guverinoma ya Seko batubwira no Muramvya baje hanze n'umujejwe bya decentralisation batari aho ati hari hageze nimba hatararengerana ko ababijeje boterera inyishu ico kibazo, amazi atararenga inkombe na nyaburya amatata ashobora kwaduka hagati y'intara ya Bujumbura n'intara ya Gitega.